Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa biranugwanwa yuko boba bamaze guhunga bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Turaje tubasesangure canke turabire hamwe reyerima ico bagitumye abo bano bashefu bamwe marongoye umugwi w'iterabwoba cyangwa abateroriste b'igihugu cy'u Rwanda boba batumye bahunga, aho mbere Kongre ya Amerika iri mu kanama ko gufatira ingingo ndetse n'ibihano bikakaye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose turaje tubirabire hamwe muri no nkuru nashoboye kubatororokaniriza ndetse nanabateguriye jiwe kodi de black. Iyi ni B-Info, please na B-Info ntutangwe kuba waramaze gukora subscribe, nico genda kukanya mutarabikora kugira ngo ubikore kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini, umuryango wagutse wa B-Info plus. Corneille Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa biranuganwa yuko boba bamaze guhunga bava mu gihugu ca Kongo berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Hambavu yaha turaza kubabwira amakuru twamaze kuronka yuko uyu Corneille Nangaa yoba yamaze kuba asubirirwa numwe mari basanzwe bashigikiye canke ba hafi bizinyesha mbazi gihugu cy'u Rwanda. Ari yo makuru tumaze kumenya yuko bo bamaze kuba bamusubiriza. Ariko imbere yuko ivyo byose tuvyinjiramwo mu nkundire tubanze twongere turamutse cyane abantu mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Zambia, abari muri Ethiopia, abari Togo, abari muri Malawi n'ahandi henshi muherereye muri Afrika. Twavuga ngo tuhamare tutibagiye abari Burayi, Amerika, Aziya, Europe, Plutôt, Oceanie. Mwiriwe cange mwaramutse biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana ko je mugiye kubana ni kodi do black. Ndabasaye mukore subscribe hano kuri B-Info please nyamba mutari bwabikore. Ntangwe ndababwira yuko amakuru ayaka kanya avuga yuko Corneille Nangaa inyuma yo gukora inama ku munsi wejo mu gisagara ca Bukavu ndetse no Bertrand Bisimwa, aho bari babonetse ari bamwe mu nyeshamba nyinshi bagize uno muhari. Mu bashefu bari bahari hariho Bertrand Bisimwa, Nangaa, Makenga, Kanyuka, Nicky Fred ndetse na Mbonimpa Benjamin bari bamaze kuba bitabira ivyo birori byo kugira ngo bashobore kuraba ico kogwa cyane mu gufata ibindi bice ngaha mu buseruko bwa Kongo. Twamenyesha yuko inyuma yaho twagiye kuba twakira makuru yuko mu masaha y'ijoro y'umugoroba Corneille Nangaa yahise ahungira mu gisagara ca Kigali cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga ko yahunganye na Bertrand Bisimwa. Abantu basesanguza giye batandukanye ndetse n'inyamakuru bigiye bitandukanye bariko baravuga yuko ico wacatumye bahunga ari kubera Kongre ya Amerika iri mu kanama kadasanzwe, kanama kabaye kuri uno munsi nyene w'igenekerezo rya 22 ukwezi n'inzero umwaka wa 2026 n'akanama kari kwigira hamwe canke gufatira ingingo ruhasha zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Munibuke yuko Perezida Donald Trump nawe mwino misi yagize cyo bivuga ko nubwo tabashije kubigaruko cyangwa ngo tubivuge ko cyane, ariko mwumve yuko hariho akanama kadasanzwe ariko katitije bamwe mu zinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, bituma bamwe bahunga uko aba n'abandi niko bari barabibona kwijanye no kuva mu gihugu ca Kongo kwizinyeshamba zibiri mwumva zamaze kuba zihunga. Rero twacanira kugira tubatohoreze vy'ukuri koko icyatumye bahunga, vy'ukuri koko ese bahunze bimeze gute. Ariko amakuru yizewe twifashishije abandakava bacu bamaze kuba batugezaho kumbe n'umusanguzi mu kiganiro yakoze cikibiraho cijoro, mwarashoboye kuvyumva, yarabisobanuye uburyo zino nyeshamba zikuru zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Nagira nonge ndabibutse yuko uno munsi hari ukutumvikana mw'iyi migwi y'iterabwoba yo mu gihugu cy'u Rwanda canke ifatanya n'igihugu cy'u Rwanda. Chakushangaza sasa mu kuisha yaba babiri banaenda M23 yabaraganira yuko igiye kubaha gatumba nasa mustari ya M23 hivi kama mnaona bako natokea mugolo wa muguru mu gihugu cy'u Rwanda. Mustari ile nenda muantria Nyamirangwe donc ni bamwe cyangwa abatwigwaneho nabo na ingine ngali ushwana bikomeye inaweza kuwa tatu de Rwanda. Ndavuga M23 RDF ukunda cyane waka
vyanatumye Niseti hapa biko bimwe natokea kule bagenda bashwana bagwana barasana kandi ndani bibutsa yuko banaingia direct wazalendo Kabari FARDC nabo Kabari bariko kama baragerageza wanataka kwadivansinga mu misozi miremire ya Fizi, nawaza misozi timu miremire nabaona wanaenda bashobore gusanga aho ibihori biko biragwanira babikubitire. Murabizi yuko bavuze yuko ingwano y'ibihori inezera ibisiga mpaka murabizi twagiye tubashikiriza inshuro nyinshi. Utunama tumaze imisi turiko turahuza zino nyeshamba, amakuru dufise ni ukugira ngo barabire hamwe canke barabe uburyo bosanasana, barabe ko bosubiza hamwe, kubera ko ibintu vyo nibombora bigeze wandabaga mu majambo M23 ivuye mu gisagara ca Uvira. Nibuke yuko yagiye itwaye bamwe mu banyamurenge kugira ngo babikore nk'icitwazo. Gituma babikoze kwari kugira ngo baramutse bagarutse kurwana mu gisagara ca Uvira bazitwaze zino nyeshamba, bitwaze yuko bahungukanye impunzi zahunze Uvira, kubera ko wazalendo na FARDC bari bamaze kuba bashika basiramo n'ingabo z'uburundi zamaze kwashika. Uwo ni wo mukenyuro bakoresheje, ariko bamaze kuwukoresha ntiwaguye neza. Bamwe mu bo basanzwe bafatikanije cyane uno muhari watwigwaneho. Ati byavuye bigenda gute? Byaciye bigenda gute? Twigwaneho yaciye ibona yuko ubwoko bw'abanyamurenge buriko buraba nk'ikidandazwa, buriko buraba nk'ipiyo M23 ikoresha mu gukora amabwa yose yishakiye. Byatumye hari abo muri twigwane MLDP twigwaneho bafata umugambi wo kuvavanura n'izinyesha z'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere bari baciye kuri Colonel Charles Matama ibitwara bibashikirije ku munsi wejo. Twagiye kubona hamera abantu bari mu Cibitoke neza exactly mu Rugombo, bo kubwira abari hafi ya Ruhwa naha hose hari impande ya Kamanyora, bo kubwira uburyo bumvise amasasu ingene bariko bararasana bacana donc bacanamwo bonyene ubwabo. Rero iyi twigwaneho ntivyayoroheye, byagiye gutuma twigwaneho bisa nuko yibutse ibintu vyinshi, umengo irabonye neza yuko M23 canke igihugu cy'u Rwanda badasangiye umugambi na rimwe, mu gihe igihugu cy'u Rwanda coco cabatangaje canke cabasezeraniye kubaha igihugu cabo cigenga. Ibindazi mwarabikurikiranye. Rero ivyo bimaze kuba bahungukanye izo munzi bazihungishije muri Kamanyora, hatanguye kuba ukutumvikana muri twigwaneho, ivuga yuko imiryango yabo yabaye ibidanazo, kuko bamwe mu banyamurenge donc ntibabona impamvu bariko barakugwa ngaha mu gihugu plutôt mu gisagara ca Uvira. Ntabwo babitahura na buke, kuko abahagumye bo ubu tuvugana baracunzwe neza cyane, kandi mu buryo budasanzwe bacunzwe na wazalendo ndetse na FARDC, kugira ngo ntihagire ikiba canke haba mu M23 ikiga mukiza abagirire nabi bace bavuga ngo mwabonye ngo aba wazalendo ivyo bariko barakorera abanyamurenge. Ivyo vyatumye abazalendo n'aba FARDC begera cyane buno bwoko bw'abanyamurenge, kugira ngo bashobore kuba bo bakingira ubuzima. Abenshi mwagiye mubona amasengero, amazu y'ibudandarizo ndetse n'amazu yo kubamwo yagiye abomogwa n'abene gihugu. Ajya amazu yabomowe ntabwo yabomowe n'abazalendo, yabomowe n'abene gihugu bo muri hajya nyene muri Uvira. Babona uburyo bajya abantu bakorana canke babika inyeshamba muri kijya gisagara, kandi umuntu abitse umwasi wawe nta kiza bagushakira. Vyabaye ngombwa nyene kuba bikora kujya nubwo uyu muri yize Nyarugabo caciye kimobera nk'icitwazo cyo kuvuga yuko bagomba kwicwa bamaze kubabura abanyamurenge, baca babomora amazu, babomora n'amasengero. Ariko abagumye muri Uvira tubabwira yuko atanugwara bigeze babajya. Rero murumva yuko ibintu ari wandabaga kabisa. Imikenyuro ya M23 iguma batekera yongera itekuruka. Mwumve yuko aba banyamurenge mu twigwaneho bamaze gutahura yuko mu gihe iyi M23 RDF murabizi ko igisirikare cy'u Rwanda cotsindwa gaha muri Kongo, abanyamurenge bakoma bivanze muri izo nduru zabo ataco bari bucure. Mbega bobo bazoca baja nihandi nyene bazoca nabo bahunga, kuko le wazalendo le furero bajya bujya bundi bwoko ntabwo buzigira bubemera canke ngo bubaha amahoro mu gihe bafatikanije n'umwasi. Uwo mwasi agatsindwa. Rero cyari gihe ciza cyo kwirimbura nk'abanyamurenge kugira ngo bikure muri ano matati canke bitandukanye
n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda mu buryo buri official huko bakamara gutsinda aho baratsinzwe bagatsindwa mu buryo bweruye bizokwegera imivumo n'amagorwa menshi muri buno bwoko bw'abanyamurenge. Iyindi nkuru nayo tugomba kubashikiriza muri ino nkuru ariko tuza gukomeza kubashikiriza ni inkuru itarasakara cyane, aho amakuru nayarose ku munsi w'ejo mw'ijoro mbere kuno munsi muje ko ari amasaha akuze, aho bavuze ko Colonel Nanga yarasanzwe ariko coordinateur wa M23 yahinduwe asubirizwa n'uwo bitwa Moyize Nyarugabo yarasanzwe arongoye communauté y'abanyamurenge. Ibi ndazi yuko abenshi mutari bwayimenye, ariko turaza kugerageza tugume tubashakira amakuru yandi agezeho, mukomeze kumenya ibiko biragenda nabi hano mu muhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo uko biboneka bizohava bisanga ari bo nyene bisenye. Nuko nagose nagomba kubarambira, ni just agakuru gato cyane nagomba kubashikiriza, ariko reka ndabashimire mwebwe mwese twabanye kino kiganiro, mubandanya kubana natwe ntabwo mu biganiro n'amakuru genda tubashikiriza. Jewe mugiye umwarimu banye mu kiganiro Nicodide Black, nizera yuko commentaire kibanza ciza duhuramo kugira ngo dushobore kuyagiramwo byinshi bigiye bitandukanye kandi abikibanure. Bye bye.